We have followed with admiration the remarkable transformation Uganda has achieved under your stewardship. I would like to pay special tribute to your invaluable contribution to the restoration and the consolidation of peace in Burundi. Kugira ngo myaka 3 batari kwamura mugabo kugira dusertifiye guronka certificat hariho aho bazogira amayitiri bakaraba ko watabiye neza bakarangene wabifashe neza bakaraba condition wari kozemwo anama araboneka abanyagihugu basigaye mwaka ngo bimbure twebwe muri leta twege kugira ama bloc industriel gutanga ibibanza byo guteramwo amavoka nabyo turakora. Ndabaramukije mwese banyinywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru ducisha kuri no chaîne YouTube ya ICTV aho tubashikiriza amakuru abagezweho, amakuru tugiye kubazanira muri kano kanya akaba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Perezida Ndayishimiye Varisito n'akagwe kiwe barabandanya kunyinyurana, ivyo biri mu gihe gutwara igihugu vyamutaye kuwa amazi. Bamwe babona ko Perezida Ndayishimiye ari umwe mu bakuru b'ibihugu mw'isi nzima batazi gutunganya ivy'igihugu. Hari ubutumwa bukomeye abarundi bamwandikiye. Ubwo butumwa bandikiye Perezida Ndayishimiye turaza kubuca irya nino ndetse tuze no kuraba ico basaba uyu mukuru w'igihugu. Hari abavuga ko imanda igira kabiri Perezida Evariste Ndayishimiye yihagiye nubwo yasavye abagumya banga akabitanga kugira ashigwe imbere n'uwo mugambwe ngo aze yitoze ubugira kabiri. Bamwe bavuga ko ikiringo ca kabiri ca Perezida Evariste Ndayishimiye ari guhamba Burundi. Ababikurikiranira hagufi bavuga ko uyu ari umutego Perezida Ndayishimiye yaguyemwo kandi uwo mutego abawumutayemwo barazi ico bagira bakore. Ivyo turaza kubigaruka ko muri yano makuru mu buryo bagidonido. Ibindi bihugu biriko birakorana amasezerano. Igihugu c'u Rwanda kiri kugirana amasezerano n'ibihugu bikomeye mw'isi birimwo nka Amerika, za Chine ndetse n'ibindi bihugu bikomeye mw'isi kuvyerekeye za nucleaire. Nayo Uburundi bwo buri mu mishinga y'inkwavu ndetse no gutera amavoka. Itandukaniro ry'ivyo bihugu vyompi ryoba ririhe? Ese koko Perezida Ndayishimiye imbona kazoza afise azoyibonera mu nkwavu ndetse no mu gutera amavoka? Ibi vyose navyo turaza kubica irya nino muri ano makuru twabiteguye. Dufise n'izindi nkuru zitandukanye twagiye turabategurira, muraza kugenda mukurikira mu buryo bw'idonido aho muri hose mubandanye kudukurikira maze tugende turabana muri ano makuru twabateguriye. Ushobora kuba utarafyonda kuri subscribe, koresha kano karyo fyondeko kugira igihe cose turunse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa n'ano makuru. Ano makuru katuyatangurire ku butumwa abarundi, n'umwe mu barundi yandikiye Perezida Evariste Ndayishimiye aho uyu murundi yavuze ati: uyu mutama agize igihe avuga ibintu vyinshi kandi uwushaka acabonamwo ukuri. Hamwe aremeza ko asenga cane mbere n'ishapure ntiva kw'ijosi, ahandi naho akabeshuza ko nk'abigisha ko isi izohera ari ibinyoma. Sindi umuvuga butumwa ariko reka turabire hamwe bimwe. Iyo abajijwe ibitoro acarakara akabaza ko afise ibombo abivomamwo, mugabo aremeza ko atanyishu ariko igihugu igihugu cobaza Imana kuko ngo niyo CNDD-FDD yashize imbere. Inyishu ya politike ntayo. Abajijwe ivy'amahera mvamakungu, umukuru w'igihugu nawe aca yishura ko twomureka ko kuko ntabona iyo yova kiretse ko twobaza Imana iyo bashize imbere. Hageze ko abazwa impamvu inzego ziyumbayumba hoho avuga ko ari shetani ibitera. Kubura imiti, amazi, amatara, amabarabara yaheze, imishahara yabuze, intica ntikize, vyose n'Imana twobibaza kubw'umukuru w'igihugu. None ko turi abaserukizi b'Imana aha kw'isi kandi yaduhaye ubwenge, inyishu za politike tuzisubizako. Biragaragara ko ibisata vyose biyumba. Burya gukura abantu si wo muti. Umugwi w'umupira w'amaguru iyo utsindwa cane si
si ihindagurwa gusa ry'abamenyereza gusa, ariko ni ukuraba n'umukuru w'umugwi ko nawe ataruhara abifisemwo. Umugambwe CNDD FDD igihe wavuga ko ushize Imana imbere, wari uhejeje kubwira abarundi ko atanyishu za politike bafise kandi ko atakindi bashoboye, nyabona ko bobibaza Imana kuko niyo bashize imbere. Mbega igihugu c'u Burundi kiriko kirerekeza hehe vy'ukuri? Perezida Evariste Ndayishimiye uwamwandikiye ubutumwa abandanya avuga ati: nyakubahwa mukuru w'igihugu, nyakubahwa perezida, politike yo kugabanya intara yari Agatogwasa nk'uko nawe wavyivugiye, ariko namwe kuba mwaravyumvise mukayishira mu ngiro si bibi na kare. Mu bihugu bifise abanyepolitike beza baratangazwa n'inzigo, batarangazwa n'inzigo, baraharura imigambi myiza iba yavuzwe na opozisiyo bakayishira mu ngiro, mbere bakabahamagara kugira baterere ivyiyumviro ingene iyo migambi yoja mu ngiro, kuko igihugu kiba ari ca bose. Nyakubahwa, birateye isoni cane kubona igihugu cose gifise umuji umwe gusa, Bujumbura, utundi tukaba ari udusagara nka Gitega, Ngozi, Rumonge. Irya si imiji, ni udusagara. Mu rurimi rw'igiswahili niho bavuga neza jiji na muji. Ibi ni ibintu bibiri bitandukanye. Nk'ubu Tanzania ifise imiji ine, Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Dodoma, ariko ibisagara ni vyinshi cane. Nyakubahwa, nk'ubu mwisunze izo ntara zitanu mwakoze, nimubona ko mwari mukwiye guca mukora inguvu igihugu kigaca kigira imiji itanu nyene ikomeye? Ibaze Gitega kuva ibaye umugwa mukuru w'igihugu, niki mwakoze kugira mwagure Gitega? Niki mwakoze kugira abantu bahurumbire Gitega? Ko ahubwo n'abanyagitega baguma bimukira i Bujumbura. Nyakubahwa, kwagura igisagara ni ibintu bito cane kandi n'umwanya muto, abantu bakaba bacuzuye kigacika umuji. Leta ihereza imizibukiro abantu bafise amatongo mu mpande zose z'igisagara, igaca amabarabara, ikagabura amaparisera, igasigazamwo ibibanza bizojamwo amasoko n'amashure ndetse n'ibibuga vy'inkino, igashiramwo amazi n'amatara. Abantu bakadandarizwa ayo maparisera nko ku miliyoni 5 gusa ashigwa ku makonte ya leta. Mworaba ko mu mezi 2 amaparisera yose ko atoba heze, kandi Gitega ikaba iragutse cane. Ingoro y'inama nshingamateka ikubakwa Gitega, leta ikarondera karitsiye ishiramwo amazu abashingamateka bategerezwa kubamwo bariha leta. Abakenguza amateka uko nyene, leta ikubaka n'izindi karitsiye amazu yayo ageretse yo gupangisha ku bakozi ba leta bato bato ndetse n'abandi banyagihugu ku mahera abayabaye. Mworaba ko Gitega mu myaka 10 toba yubatse kijambere gusumba Bujumbura. Ivyo bikagabanya umurindi w'abantu bose mu gihugu baronse uduhera baca bimuka bakibukira Bujumbura, kuko niho hari umuji. Uyo munyagihugu abwiye Perezida Ndayishimiye ivyo mu gihe biboneka ko Perezida Ndayishimiye asa n'uwananiwe mu bisata nka vyose. Bamwe bavuga ko igihugu c'u Rwanda ari akarorero keza k'ibihugu bifise imbona kazoza kandi umuntu wese ashobora kubona, apana ibi vyo kuvuga inkwavu canke kuvuga amavoka. U Rwanda rwakiriye uyu munsi inama ya Afrika yiga ku nguvu za nucleaire. Paul Kagame afise umugambi wo kubaka uruganda rwa nucleaire rushobora kuzomutwara ayababa imiliyaridi 6 z'amadolari. U Rwanda ruzoba rubaye igihugu kigira kabiri gifise uruganda rwa energie nucleaire muri Afrika nzima, inyuma ya Afrika y'Epfo. Tubibutse ko mu minsi iheze Paul Kagame yaheruka kwitabira inama y'isi yiga ku nguvu za nucleaire yabereye i Paris mu Bufaransa. Mu Burundi naho ejo Perezida Ndayishimiye nawe yariko agendera hariko hubakwa iyororero ry'udukwavu i Karusi. Umukuru w'igihugu yasanze abafundi biwe
baramutembeje ayababa imiliyaridi 2.5 y'amafaranga y'amarundi bayacishije ku wepfo. Aho ni mu gihe muri 2023 Ndayishimiye nawe ubwiwe abarundi batazi iyo yashize imiliyaridi 247 yateruye ngo nayo gukwiragiza udukwavu mu gihugu cyose. Tubibutse ko mu mwaka w'ibihumbi 2017 naho imiliyaridi 54 zigenewe kubaka urugomero rwa Mpanda zacishijwe ku wepfo, kandi na Ndayishimiye ajamwo mu bayariye. Ndayishimiye yabegewe imiliyaridi 7 z'amafaranga y'amarundi ashira kuw'inyuma. Muri Edeni ubu ibintu birashushe, bariko baranoza imigambi yo korora udukwavu ndetse no gutera amavoka, mu gihe mu bindi bihugu bari mu migambi yo kubaka uruganda rw'inguvu za nucleaire rutwara imiliyaridi 10 z'amadolari. Ivyo rero akaba ari amakuru aba avugwa hirya no hino, abantu bakibaza none koko ko bavuga ivy'iterambere muri ibi bihugu vyompi, igihugu gifise iterambere rizoshikana igihugu ku iterambere by'ukuri ni cahehe? Bamwe bati CNDD-FDD niraduhenda, abandi bati ubwo butegetsi burongowe n'abantu bacitwara nk'inyeshamba, baracari mu myaka ya kera, ntibazi iyo isi igeze muri kino gihe, aho ikoranabuhanga, ubuhinga bwa none, technology yamaze kwiganzura ibintu nka vyose. Abo bobo bavuga ko ibiharuro bidafatiswa, mbere bakaba banavuga ko ahubwo aho gufata amafaranga aja mu bintu vyoteza imbere igihugu, bayajana mu mugambwe, bakaja guha imyimenyerezo ibiswi vy'inkona, ndetse bakayakoresha ayandi mu kwirwiza ko itunga ry'igihugu. Bamwe bavuga bati mbega intwazangabo, abigisha ba kaminuza ndetse n'abaganga b'inzobere batakazi, coba ari co kimenyetso kiranga igihugu cifashe? Ndayishimiye ageze ku butegetsi yashitse atangaza umugambi w'imbonakazoza. Iyo mbonakazoza ikaba igizwe n'ibice bibiri. Hari imbonakazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 hamwe n'imbonakazoza y'u Burundi buteye imbere muri 2060. Umugambi nk'uyu nta utawukenguruka, ni ikintu gihambaye cane. Ibi Uburundi bubishitse ko ryo bari iteka ku barundi ndetse n'amakungu, nta nkeka ko vyo kubahisha umurundi wese uri mw'isi. Duhiriwe duhishije uyo mugambi wazanywe n'umukuru w'igihugu bwiwe. Iki ni ikintu gikomeye kuko niwe anafise ububasha bwose bwo gutegura imikenyuro yo gushitsa iyo ndoto nziza. Vyobaye biteye amakenga iyo aba ari umugambi wazanywe n'uyundi mutegetsi afise ububasha bufise aho bugarukira. Uburundi bukaba buhiriwe kuko uwazanye uwo mugambi ari nawe ategeka igihugu, kandi mu mvugo akaba atarigera aboneka nk'uwawuhevye. Ndayishimiye yamara uvuga akerekana vyinshi mu vyo yashize imbere biza vyaratanguye kurangurwa kugira ngo uwo mugambi ushikweko. Kugira ngo igihugu kigere harya Ubushinwa bugeze, gitegerezwa kubanza kuba igihugu cifashe. Nico gituma rero mu vyo dushimika ko mu busesanguzi bwacu turandira cane kuri iyo ntambwe ya mbere igihugu gitegerezwa gushikira imbere yuko kimera nka Chine. Mbega ni ibihe bimenyetso biranga igihugu cifashe? Ibimenyetso biranga igihugu cifashe birahari. Ni nk'uko n'ibiranga igihugu gikenye canke cifise navyo nyene birahari. Ni nka kurya umuganga apima abagwayi maze umwe wese akamuha umuti umuvura ingwara agwaye. Umugwayi wa sida hawe umuti w'inzoka abandanya gusinzikara. Ni nk'uko n'uwugwaye inzoka ahawe umuti wa sida adashobora gukira. N'iterambere ry'igihugu nuko. Igihugu gikenye kigira ibibazo cisangije, icifashe naco kikisangiza ibibazo, n'igitunze ni gutyo nyene kiba gifise ibihugu cisangije. Mu ncamake, igihugu cifashe bisobanura ko kiba cavuye mu murwi w'ibihugu bikenye kikinjira mu murwi w'ibihugu vyafashe umurindi w'iterambere.
ni nka kurya umugwi w'umupira w'amaguru uva mu cicaro kanaka ukaja mu kindi, ushobora kuduga canke ukamanuka. Uko ni nako n'ibihugu bipangwa mu vy'ubutunzi bivanye n'igihagararo bifise. Igihugu cifashe kibonekera mu izamuka ry'umwimbu kandi ku murindi munini cane. Muri ico gihe amahinguriro aragwirirana cane mu gihugu kuko kiba kiriko kigerageza kwikorera ivyo cahora kija gusumira mu bindi bihugu. Mu gihe nk'iki abarwizatunga barahurumbira igihugu nk'ico kuko baba bafise icizere co kuharonka inyungu, narirya haba hakiri vyinshi vyo kuhakorera bitahahora. Abanyamitahe bahazana amahinguriro, abandi bakaba bahatanguza urudandazwa. Muri ico gihe urugero rw'ubushomeri mu banyagihugu rurakoroka cane ku rugero rushimishije kuko inganda ndetse n'ibigo vy'urudandazwa bihashingwa biba vyinshi cane maze bigatanga akazi ku buryo abafise ubumenyi bakuye mu mashure eka n'abataciye ku ntebe y'ishure bahatorera akajisho. Mu mwanya muto cane igihugu cisanga gisigaye kirangurira hanze ibintu bike cane kuko kiba gisigaye kivyihingurira. Muri ico gihe ibiciro mu masoko bica bigabanuka kuko nta kuntu nka televiziyo zihingurirwa ibubanza zonganya igiciro na televiziyo zaranguriwe mu Buyapani. Ndayishimiye avuga ko Burundi buri mu nzira bwerekeza ku mbonakazoza. Abarundi bovyizera koko Perezida Ndayishimiye azobashikana kuri iyo mbonakazoza? Duhejeje kubona incamake yerekana ibimenyetso bikuru bikuru biranga igihugu cifashe. Ibi bimenyetso nivyo dushaka kwisunga kugira dusuzume intambwe Burundi buteye kuri ya mbonakazoza ya 2040. Ndayishimiye yatwemereye iyo mbonakazoza, akaba amaze imyaka 6 ategeka igihugu. Imbonakazoza nayo isigaje imyaka 14 gusa. Birumvikana ko atari ngombwa ngo Burundi bwuzuze vya bimenyetso twabonaho hejuru kuko turazi ko ari urugamba rutoroshe kandi haracasigaye n'imyaka. Intumbero yacu ni ugufasha abarundi gusuzuma ko ivy'umukuru w'igihugu wabo amaze gushika ko vyoba vyo kwizeza abarundi ko vyerekeza igihugu cabo ku mbonakazoza. Duhereye ku mwimbu bigaragara ko ahubwo umwimbu ari muto cane. Ubukene bw'ifumbire mvaruganda buriko burashira mu kaga igisata c'uburimyi. Ingingo giturumbuka yo kubuza aborozi kuragira ibitungwa mu mashamba nayo yaratumye aborozi bisanga badagifise uburyo buhagije bwo kugaburira ibitungwa mu ruhongore. Ibitungwa vyaciye bigabanuka mu gihugu. Igiciro c'inyama ku isoko gica kirwizwa incuro hafi 4 ku kilo. Umwimbu mu rudandazwa ntushemeye kuko hari bimwe vyacitse nk'umuzi w'ibuye na cancane nk'ibitoro, ikena n'icikagurika ry'umuyaga nkuba, umuvuduko wa internet uri hasi cane, ibibazo vyo kwiyunguruza ndetse n'ibindi vyinshi tutadondaguye bikaba biri mu bituma umwimbu uba muto cane. Ku kijanye n'amahinguriro twavuga ko atanayahari kuko n'ayahari ahasanzwe akora akabakora biguru ntege. Ubukene bw'amafaranga y'agaciro buri mu bituma amahinguriro agoyagoya. Ubukene bw'umuyaga nkuba ndetse n'ibitoro navyo nyene bigasongera isibe. Nta mahinguriro mashasha avuka mu gihugu nk'uko abanyamitahe nta cizere bagifitiye Uburundi. Mu bituma abanyamahanga n'abarundi ubwabo batinya gushira imitahe mu Burundi, baratinya kunyagwa urukomba amazi. Ingeso yo kwaka ibiturire iri mu bategetsi, ingeso yo kwihagira ubutunzi bw'abarwizatunga bagataha ziraroye, ingeso yo kugira ubutungane igikoresho c'ubutegetsi yaratumye abarundi ubwabo batinya gushora imitahe mu gihugu cabo. Ibiriko bishikira umuganga Christophe Sahabo vyaciye inkokora abarwizatunga benshi baba Barundi eka n'abanyamahanga. Murazi ko na Dangote ashobora kuba yarakebwe
agahagarika umugambi wo kuzana imitahe mu Burundi. Mu gihe ibihugu vyifashe uko, mu gihe ibintu vyifashe uko, birumvikana ko ibijanye n'ibiciro hamwe n'akazi ari akananira abahinga. Urugero rw'ubushomeri mu Burundi burabandanya kwiyongera, mu gihe n'ibiciro vy'ibiribwa biguma biduga uko bukeye uko bwije. Aha ni mu gihe abakozi ba leta bahembwa intica ntikize bakisanga kubeshaho imiryango vyabananiye. Amazi yamaze kurenga inkombe kuko mu Burundi hariko haba ibintu tutari bwigere tubona mu buzi bwa leta. Ibitigiri vy'abata ubuzi bwa leta bakaja gutarataza mu mahanga birabandanya kwiyongera. Abasirikare harimwo n'intwazangabo, abigisha, harimwo n'abo mu makaminuza, abaganga, harimwo n'inzobere ba specialiste bariko baraheba ubuzi bagafata inzira za Dubai, Tanzania, Kenya, mu Rwanda n'ahandi. Iki ni ikimenyetso ko Uburundi buri mu bihe bidasanzwe. Si ibintu bisanzwe kubona intwazangabo mu gisirikare, umuganga w'umuspecialiste ndetse n'umwigisha wa kaminuza batabakomoka kandi ata nkoho ziriko ziravuga. Ni ukuvuga ko mu Burundi abafise akazi basigaye bakabona nk'ikibazo mu gihe rero mu bindi bihugu uronse akazi avyina rikarenga ko akiza ubukene. Tudaciye ku ruhande, biragaragara ko mu Burundi butagira na kimwe mu bimenyetso vyerekana ko buriko bwerekeza ku mbonakazoza ya 2040. Tukaba tubona ko ahubwo hadafashwe ingingo zihuta akaba gashobora kuba kuko amazi yo yaramaze kurenga inkombe. Hari ico twokwita nko gukebura Abarundi, aho Ndayishimiye aboneye ko vyamutaye kuwa amazi. Ubu yarafashe amayeri yo kwenyuza akemeza Abarundi ko ibintu bitunganye. Umukuru w'igihugu arubahuka izuba riva, agahaya ibitahari, akaririmba ibitaboneka, mbere ibindi akabesha ko navyo nyene biri mu nzira, ariko ivyo vyose ari ikinyoma. Hari Abarundi barwiriyemwo urwaruka bisanga barahenzwe n'amajambo asosa Ndayishimiye yishongora avuga buri munsi, ntibamenye ko ari ibinyoma vyambaye ubusa. Umukuru w'igihugu akindaga abarongoye uyabakwiye guharurirwa amasaha akabogozwa kuko ntaho bitaniye no guhemukira igihugu. Abantu rero mucizera amajambo asosa ava mu kanwa k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, mwarasizwe n'amajambere, ikangure agatiro karabarembeje. C'Abarundi mutazi nuko burya Ndayishimiye mwebwe abatinya cane, arazi ko mukomeye kumusumvya ku buryo mumuhagurukiye icarimwe atobatsinda. Harya n'urya Rwasa canke Pacifique bose bahamwa kubera mwebwe. Ndayishimiye arazi ko inguvu z'abanyagihugu zimeze nk'umwango w'icuma, arizo ku munsi mwagiye inama yo kumwugarira ko atazoronka ahamenera. Yarabonye ko mutakimwizeye, nico gituma atagifise isoni zo kwica canke kwiba ku mugaragaro. Harya Rwasa na Pacifique sibo banse atinya, abansi rutura ni mwebwe. Arazi ko ari mwebwe muzomubera ifuro ry'igiti. Ndayishimiye n'abasezi biwe bararirimba ko ubu umufuko wose ufise amafaranga kandi umunwa wose ufise ico ufungura. Iyi ngendo yo gukekeza Abarundi n'igihugu cabo niyaberera nzoba mbona. Ntivyumvikana ingene abantu birirwa barasahura itunga ry'igihugu bashira mu nda zabo, ibindi baja kunyegeza, aribo bagaruka guhimbira ku Barundi bigorewe ngo iminwa yabo irafise ivyo ifungura. Abarundi ntibatahure ko irya mbonakazoza yo muri 2040 ari nk'ikinamico yeruye atakirimwo kiretse uburiganya. Ndayishimiye yayizanye kugira ngo ashire Abarundi mu nyitiro, maze bimworohere kuba ariba n'utwo igihugu cari gisigaranye ashira
kuw'inyuma. Igihugu ubu kigeze aho n'ibyo cari gifise biriko birayonga. Vyaramaze kugaragara ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD budafise umugambi na mutoya wo guteza imbere igihugu kiretse kugisahura n'utwo cari gifise. Zirya nkinamico babesha abarundi ko bariko bimba bongera bashora ubutare nabwo ntuburiganya mu bundi. Igihugu cifashe ntigipakira amakamyo yuzuye amabuye ngo kirashoye ubutare. Igihugu cifashe kirabuhingura kikabugurisha ku giciro kigezweho ku isoko mpuzamakungu. Birya bakora bisa no kugurisha igitoke kitarasohora umwanana canke kugurisha umurima w'ibigori bigitangura guheka. Abarundi babironkeye n'akazina bavyita umurwazo. Nta gihugu cifashe kigurisha ubutare ku mugwazo. Ivyo bikorwa n'ibihugu bikenye, ivyo bikaba navyo bibabaje cane kandi biteye agahinda. Hari iyindi nkinamico abategetsi bibereyemwo yo gusinziriza abarundi ngo bariko bakora amaterambere azoshikana Uburundi kumbona kazoza 2040, arya amareresi y'amavoka n'inkwavu n'ifilime mu zindi. Ubu mbere bageze aho baririmba amavoka n'inkwavu ku buryo basa naberekana ko ibi bizovyara amafaranga y'agaciro gusumba ayo mu mabuye y'agaciro. Banyagutunga sindigera ndanabumva bavuga ko bagira bashinge uruganda ruhingura amavoka kugira Uburundi bushobore mu gihugu ndetse no hanze ivyahinguwe mu mavoka. Ndayishimiye na Reveriyano bafise umugambi k'amavoka yeze azopakirwa amakamyo ngo bagiye kuzana amahera y'agaciro muri za 2029. Umukino Ndayishimiye yibereyemwo we arawuzi, nukuja araterura amamiliyaridi mu kigega ca leta agiye kwikorera ayo mareresi ngo ni imigambi. Haciye akanya agaca yifata utuvideo yiborogesha ngo asanze abasuma baramwivye. Ni umujanja koko, ntiyabeshe nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yavyivugiye. Abiteze ibitangaza mu myaka yindi Perezida Ndayishimiye agiye gutwara, murashobora gufatira kuri ivyo mukabona koko kahabashikana ari heza canke ari habi. Ndabakengurukije cane.